ni kaze kuri Daily TV show. Ikiganiro ni gishasha, we gonna have a little talk. Hamwe munsi ni vya bindi ari hano twigeze guca. Ikibanza mwakizi ni kibanza ciza unabiravye urabona ko tunaberewe kudushati tugoroye. Ndikumwe n'umutumire musasha kandi atari musasha mwabo maze gutumira mugani musasha kuri Daily TV show. Ikibanza ni cya kindi gitesa hemwe. Aratumu turyoshe koko abantu mufisa abana kubasohoka na jenzo berekana muzanye. Ikibazo nuko nta office. Ni Amahoro Cafe. Ni mwirohero haruguru ya IP canke campus Rohero. Niho turi umutumire muramuzi mugani mumuzi kuri Daily TV show mumuzi kuri iZoom niho twakoranye ikiganiro kiryoshe cyaryoheye abantu benshi kuburyo n'abantu bagumye bamunsaba uno munsi yo nahisemo kumubagarukanira ni vya bindi muzi muga mubizi ukundi ataruko twe tubizi ariko uko mubizi kuko ni mubizi tugira tubaho ukundi mutegerezwa kubimenya naho nta muntu avuga ukuri ari umwe ariko kumenya wagukuye ukuri kuvuga ukoze ni kuvuga ukoze hari byinshi tuzi dukoresha kenshi tutazi ico bisigura nico vyavuye ko ikirundi kiraryubusha kandi mu kirundi bavuga ngo kuyaga no gusobanya tugira dusubanye mbego yiteguye rero ndabaha ikaze mutama MWENIMANA urakoze cyane ngashobora kwidondora no musisi ndakudondora amazina yanje ni MWENIMANA wasebarenga yabo umurundi w'abarundi akunda ikirundi akazira ku kirundi ku kirundi cy'izindi n'imikanatsi kizirunze kakirundwamo aho Nabana kameramana tanguye kuryoherwa n'ingene widondora neza cyane nanje ningenda kumana urakoze cyane y'umurundi nyene no munsi hariho video wakoze kandi abantu benshi baragukurikirana mugabo tugaruke mu vy'ubunyene bigezwe demo numenga hari ibintu wahevye usigaye umutwereka basani gusa n'ibintu umenga nyene byo kuducanga umuntu yivye buhiye n'umugore yonze ngo ibiharuro bimeze gute bijya bintu bigezweho nibiki ekada biriya sinabihevye ahubwo nuko nzi byose abantu babikeneye byose biri mu bintu abantu bakeneye no kuvuga imico akaranga ya imico y'ubu canke iya kera ngenda ndabibangabanganya ntivuze yuko biriya nabihevye ihibambewe burakeye tuvyereka abagabo ni kuri Daily TV show no muzokura byinshi by'umugabo ndamuguze uzomukenera zonchako nacho bitwaye video bigize gukora ariko zitariki zitatu z'ukwezi kwa 11 umwaka uheze nde narakuravye monomenga hari ibintu amajambo dukoresha kenshi tuzazi ico bisigura gusa kubera ko ikizungu caraje kiradutwara muri byinshi havyo twibagiye ha kudasurana nk'imiryango ugasanga je nk'abantu kubera ko kera ubutunzi bwa mbere yari umwana n'umunsi ubutunzi twabushize mu bintu atari abantu neza cyane twaramenyana nk'imiryango harabaye ijambo bitwa kuvyaruza mbega wewe ko nigize muri iyo video warabivuzemo aho haje n'ijambo dukunda kuvuga ngo umukobwa umwigeme muzezwa nzu umurondo ayo majambo yose mugabo tuza kugaruka ku ijambo rimwe bita umwigeme ni ryari umuntu yitwa umukobwa cyangwa umuzezwa nzu cyangwa umurondo yitwa umwigeme ni ryari iryo jambo ryo kuvyaruza riza hanyuma nyuma y'ivyo byose kuko ndi narakurikiranye video biraza gusigura impamvu haboneka ijambo bita AGAHUNDWE neza cyane hama gashabe ikintu bati none ko umenga abakobwa nibo bago AGAHUNDWE nibo byavugwa ko umenga bari bikoze ivyo bashaka naho yaba batarongoye hacaza ijambo bita AKAMARAMAZA kandi abantu benshi bavuga ati AKAMARAMAZA neza cyane no munsi nico cyatugarukiko hera utubwire njyana umukobwa cyangwa umurondo yitwa umukobwa yitwa umwigeme yitwa umuzezwa nzu batuza kwa ijambo ry'umwigeme kuvuga ko byo kuvyarutsa cyana kubaza n'igituma AGAHUNDWE n'iki AKAMARAMAZA n'iki nico kiyago no musi urakoze cyane Mbasha hanyuma reka novuga ko ngira nsorongore mvuga mamo n'amamuko burya ijambo ryose rifisiyo rikomoka kandi nta kaburimvu ariko ntibituma ijambo iyo ryakomotse hakuraho insiguro yaryo y'ubu ni ukuvuga umwana wese avutse afise igitsina gore bamwita umukobwa inkomoko nuko azokobwa yego barabimwipfuriza ariko umukobwa n'umwigeme hari itandukaniro reka rero usubiye kuri wa muzi n'umuhamuro y'amamo n'amamuko muri rwa rukurikirane rwose uza gusanga bya bindi byo kuvyaruzanya AKAMARAMAZA byose birimo
ese navuga mu bintu by'umuhamuro bacagira ubwoba ngo aha no kuvuga umuhamuro ni n'ahantu ikintu cyahamutse cyakomotse uvuga umuzi ikintu cyose gifise umuzi hanyuma umuhamuro n'ahantu ikintu cyahamutse no kuvuga inkomoko yaryo ni mwave mwibaza ngo ni guhamura kujya mu oya biratandukanye cyane hanyuma rero nari nkibikubwira umwana akivuka afise igitsina gore bamwita umukobwa hari n'utundi tutazirano twishi umurondo kubera azorondoka harimo amazina nyene arimo gwipfuriza yo kwipfuriza umuntu icazoba nayo yabigeme menshi ariko yoyo ndaja gushika aho yakomotse hanyuma rero umwana w'umukobwa arakuze bamwipfurije kuzokobwa ariko haraho byashika ntakobwe ibyabo bashima ni navyo abahambere bashima abakera barashima udusura nkuko namwe abubu tutabarwa nabi kuvuga nkuko kumenya nti umuntu uri mu we no simo dusura je ndubu ariko kubera ntarashima sindamenye ico nzoshima ariko ndubu nyene hanyuma rero umukobwa hari gihe yakura ariko ntakwize bimwe abasore bashaka ngo aje kubaka ngakobwe umukobwa ari yamaze gukura urazi yuko abapfasoni ari busanga bashaka umukwe cyane inawe we yarashobora kuraba ati uno mukobwa wanje arashobora kuba agira sazire hano akayengayenga gushoboka kugira ngo amurondere urugo nta yindi nzira yakoresha yaca murungika kwa bavyarawe urabyumva kwa bavyarawe haba urumva umusaza we canke kwa mushiki w'umugabo wiwe urumva bavyara iyo bari urabona uno musi kizungu caraje abavyara bose tubitangwa nabakuze ugasanga bamurungika ku bavyara bamusaza w'umugore wiwe canke ku bavyara bamushiki w'umugabo urumva abavyara uko bari imice ibiri nkuko nka wewe hariho abana ba nyokorome abo nabavyara n'abana ba nyogosenge nabo nyene nabavyara rero nyina w'uwo mukobwa yamurungika hamwe muri aho no kuvuga hari abahungu rero amurungitse nta kindi kintu yabashaka yuko bamuvyarako uwo mupfisoni bakamurongora uko kuvuga aho kera ari ikintu bita mu gifaransa consanguinité ufatiye ku bavyara nta kuntu bavuga ko iyo abantu bahuje amaraso vyegeranye bavyara abantu badakomeye neza hoho muri kuvyaruzanya niho harimo ingaruka zo kwashobora kuvyara umwana umugaye ameze uko kera kuvyara kumuvyara vyari bisanzwe ihibambewe umuvyara ako kantu nta kariyo umuvyara nticyazira umuvyara ntikigeze kizira ahubwo hazira abo muvukana abo kwa data wacu kwa mama wacu amaraso rega n'ubundi nayo umugabo umuryango n'umugabo naho benshi babicakura hanyuma rero yamurungitse yabashaka yuko bagira uwo mugirwa wo kuvyaruzanya kuvyaruzanya rero ntahure kuvyaruzanya kwari ukuvyara kumuvyara niho hanavuye agacamugani kagira kati abavyara iyo bavyaruje ivyara ryitamwe iyo rero bishitse bakavyaruzanya byaba birangiye baca barushinga maze kuvuga aje muvyaranje tukavyaruzanya vyararikitamwe yaca umufasha wanje byaba birangiye nuko rero vyagenda uwo rero niwo mugirwa bita kuvyaruza buryo bavuze benshi bibazanga ibintu byo gutebura kwijandajandira uko nabavyara ngo nivyo bita kuvyaruzanya ihibambewe kuvyaruzanya no kuvyara umuvyara rero nyuma yaho hari n'igihe naho nyene byashika bikaga abo mfise amakinga bavuze ngo hari igihe umukobwa yagumi wabo kubera ko afise bimwe mu basore batashimye ko umva inasenge canke nyina w'umukobwa murungise kwa inasenge canke kwa nyirarume atabahenze ngo umuvyara bakatwara umukobwa nimba ari kinebwe ivyo bamubenze ko numva ko babitwaye ubundi ijisho ry'ubundi ntigushimira umugeni abantu bashima ibitandukanye no kuvuga abandi barundi barashobora kutamushima ariko ugasanga bavyara we nabo baramushimye ariko hari n'igihe nabo batamushima niho naringeze iyo rero bishitse niba mushime akagenda akaremura akagaruka mu rugo agarutse mu rugo kwa se aho yavuye akaremura abavyara ntibamuvyayeko yaca hindura izina urumva iryo rivuga kuri akaremura no kuvuga kuremura uhorani ikintu mu kaguriro hanyuma kikagaruka kitaguzwe isoko riremye hama hari ikintu gitwara nikigugwe uburemuye kiba kiremuye kuvuga yabashize nko kwisoko urumva rero nyina yamurungitse kwa bavyara we ngo bamuvyaruze agaca agaruka atavyarujwe yabaremuye akabararimuye agarutse rero mu rugo
yaca ahindura izina baca bamwita umwigeme. Umwigeme bivuze biti yigemagemye arigemura kwa bavyarawe ariko araremura bamuhanigwere. Rero yaca yitwa umwigeme kuko yarigemuye akaremura. Urumva nariko ndavuga itandukaniro riri hagati ya kakajambo k'umukobwa n'umwigeme. Ashitse aho mu rugo urumva ko yaba yahinduye izina atakibaye umukobwa canke umurondo yabaye umwigeme. Abavyeyi rero ntibyabanezera ko umwigeme aguma mu rugo, nukuvuga baca bagenda bakaraba nko kuwundi musozi nk'inyuma kuri iyo urabona nka dusagaje ngaha kagenda hari inyuma nko munyakabiga hariya bakubaka yakazu k'umuryango umwe. Ako kazu rero yaca kabamwo, mu kukabamwo nta muntu n'umwe yamugendera, yarishenyera akivomera akitekera naho yarwara ntawe aja kumusuhuza. Ako kazu rero baca bakita agahundwe. Ako kazu uwo mukobwa vyarangira akaguyemwo. Niho havuye irya jambo ryo gutangara umuntu wese akoresha yatangaye akavuga ngo nguye mu gahundwe. Ni nkuko baguye muri kakazo wa mwigeme. Uburenganye wese ku musozi yari yihweza ngo kajya gahundwa aho umukobwa asaziri wabo akihweza maze akirenganira. Nafise ikibazo. Aho umenganye mu kurenganya. Duvasi umukobwa abuze umugabo. Canka abuze umusore aza kumukwa kugira yitwa umukobwa. Neza cyane. Akagira kurigero kwitwa umwigeme. Bakamukura nko ngaha mwirohero turi kuri Amahoro Cafe bakacamujana nko kuri Garde Nord kuri. Neza cyane. Inyuma no kuvuga inyuma y'agasozi twiturimo. Neza cyane. Baba hari canke baba bahari. No kuvuga bamwubakira ahantu yirebanga. No kuvuga ata muntu numwe azomugendera mwishamba. No kuvuga yaga n'inyoni gusa. Bishitse agahura n'umuntu akamushima ntivyacamwe akaba umugore w'umuntu. Ivyo ntivyari bigishoboka ko yaba yamaze gusatura. Yaba yamaze gusatura nyine urumva yasaziye wabo bikagenda uko nta mugabo yoba yakironka. Ndakona avanga aba yajumvye. Aba yamaze gusaza nyine muri ico gihe nta mugabo yabakironka. Nuko vyagenda. Nari kubera iki ku bakobwa gusa ku bahungu naho vyagenda gushimira aho kera twarabonera ibitsina. No kuvuga nta karenganyo kahaba. No ku muhungu vyarashika umuhungu akanka kwibwiriza. Uvuga umuhungu arakuze uvuga nk'ubu umuhungu amaze nk'akarero nk'ubu amaze kugera nko mu myaka 30. Umuhungu ari mu rugo kwa se arakuze ntibabona ayebayeba nk'abandi ntabwira se tikadawe ndakuze bamubona ngaho. Aho nawe nyene umuhungu izina ryarahinduka baca bamwita ikirumbira. Sivyo urabona ko uyiterambere ryaje bamwe tuba mu bisagara abandi hagati mu gihugu bakaba ugasanga ba mu mihana. Ico gihe urazi inzu zarangwa aho hambere ikiyago cyabera kuziga. Uvuga umuhungu w'ikirumbira kwa rukota umucanwa gusa mu mbari bakarindira ko yibwiriza bakabura. Imaze kubona nawe nyene yasatuye ko nati uno muhungu wacu ntacyo kituviramwo nawe nyene baramukura mu nzu kumanyama. Nawe nyene baca bamubakira akazu nka kamwe bubakira wa mukobwa ariko wewe ntibakubaka mu mwonga iyo bambewe wewe baca bakubaka mu irembo. Ako kazu nako kiyitwa AKAMARAMAZA. Ubuserutse rero wese yarihweza ati yewe gayewe ntekano kamaramaza aho umuhungu asaziri wabagasaza atibwirije. Iryo jambo rero rivaho riramenyerwa uko umuntu wese yahuye n'ikintu kimutera isoni avuga ngo na kamaramaza. Nuko rero byari bimeze. Ikibazo gihari none umuhungu amaze kuja mu kamaramaza aguma yitwa umuhungu we yitwi no kuvuga umuhungu imbere yuko aje yumva ko yitwa ikirumbira nawe yagumana iryo zina cyagumanye nari kirumbira cyangwa yasubira kwinjira mu rugo kwa se cyangwa kwa nyina carazira kikaziririzwa yaba ameze nk'usohotse nyene akarinda hwirira aho bakaba bamushibuye nawe nyine byagenda ukurumva nta karenganyo kaba kahari. Umukobwa bamwubakira AKAMARAMAZA umuhungu nawe bakamwubakira nako umukobwa bamwubakira agahundwe umuhungu nawe bakamwubakira AKAMARAMAZA. Bavuye ku izina ryo kwitwa umukobwa kwitwa umwigeme kubera ko yigeme akarimura neza cyane. Umuntu yava ku izina ry'umunga kwitwa ikirumbira cyase kwibwiriza. Rero umunsi ntibiriho nta bigeme bahari hamagaye umukobwa umwigeme bumututse ni gitutse. Ubundi ijambo ryose rirakura rigahindura insiguro. Ariko ku bantu benshi cyane baracakoresha insiguro ya kera
ugasanga uvuze umwigeme ntacumva neza bivanye n'ukuntu akirikoresha n'abandi bamaze kwegeranya byose ico uvuze ari uko nyene ukuntu muri amajambo menshi mu rurimi aguma avuka ndapfa ugasanga umuntu arikoresheje ariko inkomoko yaryo niyo bivanye n'umuntu muri ko murayaga uzuraba ijambo ukoresha kuvuga mu kirundi cyane mu barundi aho hambere abisi kimwe cyose cyari gifite ryacu neza cyane neza cyane uravye no munsi tugiye gusubira kumera nka kera cyane twotera imbere mu tugize kumera nka kera turabubu ntitwobishobora kuko ubu n'ubu kera naho ni kera ariko hariho ibintu byinshi umuntu abwirizwa kugendera nk'umuntu w'umurundi uko umuntu wese kugira ngo yitwe umurundi canke umuntu wo mu gihugu kanaka abafise ibintu bimuranga kuko umuco ni ikintu kitavogerwa hariho ibintu bimwe bitera imbere n'ibindi biguma hahandi biteye imbere biba bipfuye ntaho vuga ngo twomera nka kera nkuko byari bisanzwe kuko kera n'ubu sico kimwe urabona iterambere ryaraje hari ibintu tutoshobora ariko kugendera karanga mutima k'abarundi mu bishoboka twobigerageza ibyo navyo abatari bake baba babizi ko imico n'akaranga byatitutse bivaye n'ivya ikizungu badushizemo ubona twosubira kwitwa amazina ya kera canke twoguma mu vy'ubu sinzi ko ari gutera imbere canke ari gusubira inyuma twokora iki ubundi izina ribwirizwa kuba mu rurimi ruvugwaho umuntu yavukiye izina ry'umurundi ribwirizwa kuba iry'ikirundi ryo iry'ikinyamahanga gute niyo mpamvu umurundi nyezina abwirizwa kugira amazina y'ikirundi nawe uravyumva ubundi ntiwoja kwitwa izina ry'umusozi wo mu Bufaransa kandi mu Burundi hariho imisozi naho nyene myiza ntiwoza kwitwa izina ry'uruzi rwo mu Bufaransa kandi mu Burundi naho nyene inzuzi zihari ubundi umurundi nyawe yabwirizwa kugira amazina y'ikirundi gusa nuko MWENIMANA ni byinshi tuzovugana kandi by'agaciro ku barundi bagomba kumenya imvo n'imvano y'amajambo dukoresha hamwe usanga twakoresha amajambo gasanga twabwiye abantu bitakenewe ko tubabwira ngakwiriye kutamenya ntaco biba bitwaye neza cyane kandi baza ko umuntu akuze ari uwo kurira mu muco n'akara n'ibimuranga naho bitagumaho adashobora kuguma muri vya bindi agakura kuko nibaza ko nimba no munsi natembera ukejo nkaronka ikintembereza riterambere ariko twaraba atari terambere iza kubona n'ibidukikuje nagushimire kubutumire witavye kandi nkaba nizeye ko ninagutumira uzonyitaba zobaha vyinshi ni MWENIMANA mu mukurikirana kuri page ya Facebook acisha ibintu byinshi bizogufasha kumenya bimwe n'ibindi imvo n'imvano mari guhezagire Imana y'u Burundi niko mvugana cyane cyane disinze ko ari ya mana y'abandi bavuga mvuga iwacu nk'abarundi urakoze cyane gira umugisha ni mwanrya kar bugira kandi nzosimba ikibanza na Maro Cafe ntuzotinye gusohokana umukunzi ni wa murongo ntawo mfise navuze ni wa murongo urakoze cyane ndabikuyipfuritse urakoze